Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. Ni umwanya w'amakuru mu Kirundi. Mukaba mwashikirizwa na Ines Gakiza. Turi ku munsi wa mbere igenekerezo rya 2025 ntwarante umwaka w'ibihumbi 2024 mwakoze kwitaba isango ry'amakuru ya Radio RPA ijwi ry'abanyagihugu tuyahere ku ngingo nkuru ashimikiyeko. Uburundi ni kimwe mu bihugu birangwamwo intwaro y'agahotoro. Muri ano makuru murakurikira ivy'ikigo c'abongereza gisuzuma urugero rwa demokrasi kw'isi cafatiyeko. Abarimyi nta kinini biteze kwimbura uno mwaka, uruzuba ruhamaze iminsi rwatumye ibitegwa vyuma. Muri ano makuru turababwira n'ikibazo c'igitoro kigihanze abarundi, basaba abarongoye igihugu kwikubita agashi bagikemure. Mukanya inkuru imwe ukwayo. Nongeye kubaramutsa ndabifuriza nikaze. Mu Burundi hari intwaro y'agahotoro kubw'ikigo The Economist Intelligence Unit gisuzuma urugero rwa demokrasi kw'isi. Ico kigo co mu Bwongereza gifatira ku bintu vyinshi harimwo ingene leta ikora, umwidegemvyo w'abanyagihugu mu buzima busanzwe hamwe no mu bikorwa vya politike. Emile Nibasumba. Uburundi buri mu bihugu 59 birangwa n'intwaro y'agahotoro kw'isi. Amatohoza yagizwe n'ikigo The Economist Intelligence Unit mu bihugu 167 mu mwaka w'ibihumbi 2023 niyo vyerekana mu bijanye n'amanota y'urugero rwa demokarasi ico kigo gipimirako. Uburundi burusha Repubulika ya Demokarasi ya Kongo gusa mu karere burimwo, bukaba buri mu kibanza c'148. Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nayo ikaba ari 160 mu kugira urwo rutonde. Ico kigo mpuzamakungu kivuga ko cisunga ibijanye n'ubwigenge bw'abanyagihugu, itunganywa ry'amatora, uburenganzira bwo gushinga imigambwe myinshi, ingene leta ikora, itunganywa ry'ibikorwa vya politike hamwe n'ababijamwo. Muri ivyo vyose rero Uburundi buri mu bihugu vya nyuma. Kubw'ico cegeranyo The Economist Intelligence Unit ivuga ko muri uwo mugwi w'ibihugu biri mu intwaro z'agahotoro Uburundi burimwo usanga hagwiriye igiturire, ugasanga harakagwi kizizi ibintu vyose bijanye n'ubuzima bw'igihugu, aho usanga abanyagihugu bumva ko atabubasha bafise bwo kugira ico babajije leta, n'ubuzima bwabo bakabona ko atari bo babufise mu minwe. Kubwa The Economist Intelligence Unit, uwo mugwi urimwo leta z'agahotoro Uburundi burimwo nyinshi usanga zemera imigambwe myinshi, ariko umugambwe uri ku butegetsi ugacinyiza iyindi, ukabuza ibimenyesha makuru gukora uko vyategerezwa, ugaheza mbere ukiba n'amatora. Urakoze Emile Nibasumba. Abarundi barageramiwe n'inzara bidasanzwe kuko igice kinini c'imiryango iri mu Burundi bajya rimwe ku munsi, ariko kibabaje gusumba ngo nuko abategetsi bari bajejwe gufata ingingo zo kugwanya inzara bigira sindabibazwa uhereye ku mukuru w'igihugu. Ivyo bishikirizwa na Epitas Nshimirimana, umuvugizi w'umugambwe MSD. Kubijanye naho n'ibiharuro bishikirizwa n'igisata ca ONU kijejwe abana UNICEF, aho kivuga ko ica kabiri c'abana bafise imyaka iri munsi y'itanu mu Burundi bahanzwe n'ingorane ikomeye y'ukubura imfungurwa zikwiye, malnutrition chronique mu gifaransa. Epitas Nshimirimana avuga ahubwo ko ivyo biharuro birenga. Ahubwo ivyo biharuro ngisata ca ONU kijejwe abana cashize ahabona n'ivyabo bashoboye kumenya gusa, ariko ubundi tugendeye kuvyo tubona mu mitumba, tugendeye kuvyo tubona mu makomine, tugendeye kuvyo tubona abanyagihugu, abanywanyi bacu, abarundi babayemwo mu ntara zitandukanye z'Uburundi, turemeza ko urugero rw'abana barenga 85% bataronka ivyo bafungura bihagije. Muri abo harimwo urugero rw'ibiharuro bitari bike
vy'abana bagwaye kwashi. Abo bana bose nta maraso bagira kuko bafungura nabi. Mu vy'ukuri si abana gusa. Aha no kubwira ko urugero hafi 90% vy'abarundi mu Burundi bataronka ivyo bafungura neza, kuko bamwe barya rimwe ku munsi naho nyene bakarya ibidakwiye. Wanagomba iki kibazo naho tugifata ibisanzwe, abarundi barageramiwe n'inzara bidasanzwe. Ikibabaje uyu munsi gusumba nukubona abantu botegerejwe gufata ingamba zo kugwanya iyo nzara kuva ku mukuru w'igihugu batabibona. Ngira ngo no kwibutsa abarundi ko Evariste Ndayishimiye yabesha abarundi ko afise ihangiro ry'uko umunwa wose uronka ico kurya, ngo nayo umufuko wose ukaronka amafaranga. Mugabo urabona ko yashaka kuvuga ko afise ihangiro ryo kuzuza umufuko wiwe no kugaburira umunwa wiwe gusa n'umuryango wiwe, nk'uko avyivugira ko amastoke yiwe yuzuye, ko rero tomenya inzara ihanze abanyagihugu, mbere wanashaka ko atazi n'ibiciro aho bigeze ku isoko. Ndabona Burundi butakigurana, butakisaba imfashanyo ahubwo ari bwo bufasha abantu. Ndavye umuvuduko duvudutseko ubu tugira dutembe. Birahimbaye kurongora abantu banezerewe. Abarundi bose baranezerewe. Uburundi igihugu c'umunezero. Mu Burundi hashitse abantu baratwenga. Umurundi atanezerewe ni wa Murundi yemera kumuja w'ubutegetsi bw'u Rwanda, niwe wenyene azingirwa. Leo muso gihugu kizogira zero mbega bizogenda nane gutomba fayite ntibibaho ko twavuze ko ari umu entrepreneur tukaba ataco duha amaboko turi binebwe n'ivy'igihugu cyari gifise turabinyonora tugasabota none umunsi cyashitse kuri 0 francs bizogenda gute? nari nabibabwiye mu ntango, ubukene bw'igitoro bugiye gutesha umutwe abarundi na cane cane abo mu gisagara ca Bujumbura, bitumwe no kutaronka imodoka zibunguruza. Ubu abantu mu kuva muhira basigaye bagereranya amasaha baja kugenda n'amaguru kugira bashike iyo baja badacerewe. Ivyo bihe bigoye vyunyurwa n'uruzuba rumaze iminsi. Abanyagihugu bavuga ko badatahura igituma Burundi aribwo bwonyene butaronka igitoro muri kano karere, bagasaba abarongoye igihugu kwikubita gashi bakora ibishoboka vyose igitoro kiboneke. Idonido na Dani Claire iratwumva. Igitoro vyase nakayobera abahinga, ubu abantu baramaze no kwiyakira ntibashija gutondera amabisi kuko saa 9 igera ata modoka n'imwe, noneho saa 8 igera ata modoka n'imwe iri kuri parking. Abo ni bamwe mu banyagisagara ca Bujumbura atacizere bagifise ko ibintu bishobora guhinduka ku butegetsi bwa CNDD FDD, bakazosubira kuja ku kazi uko vyahora, atakugenda n'amaguru, atagutondera bisi, atani ivyo kuziniganira mu kurira. Abanyagihugu bavuga ko bamaze hafi indwi 3 kuronka imodoka zibunguruza ari gihamana. Abunguruza abantu nabo bidoga ko n'igitoro gike kigize ngo kiraboneka batamenya uko catanzwe kuko bisigaye bikorwa mwibanga. Samedi niho bavuga yuko bahaye nk'amasitasiyo ashika kuri 15. Rumva ayo niyo yaratanga nanyene bayahaye essence, amazutu ntibabahaye. Yaba bibandanya vyari sawa. Nabimenye no musi ko batanze samedi izo sitasiyo zose ubu cyaheze hose. Bariho turembemba turondera aho duciye saa kugira ngo cyaheze. Abenshi mu bunguruza abantu bakoresha imodoka zinywa mazutu, ayo nayo akaba ariyo yatanguye kubura. Aho ashobora kuboneka nk'uko umwe mu bunguruza abantu yabitwiganiye ni kuri Magendo, naho nyene bigoranye kuko iritiro bayigura hagati y'amafaranga 8,000 n'ibihumbi 12. Hatanguye amazutu biranka acahadukamwo rero na essence. Ubu ni danje kwezi. Kuri marché noire barahitanga inkuru moja usanga ari wimire kwiritiro kijya gikinji bakaguha ku bihumbi 10 cyangwa 12. Uwo munyagihugu yaganiriye na radio RP yavuga ko abenshi mu banyagisagara ca Bujumbura bamaze kwiyakira batakija gutondera bisi, bahitamwo kuhagenda n'amaguru kuko amasaha bamara batondeye igitari buboneke biruhisha gusumba kuruha uri kuragenda. Ku mugoroba ubu ntibacirirwa baraja gutonda usanga benshi bakubise umurongo bariko baritahira kuko haragera nka saa 8 amabisi aba yatanguye gukatika gusa mw'ijoro n'ibigize mbiraza zibari ngumu
abantu bake batorera koyoko n'amatasi dufate nk'akaroro gusa rya mbere ku musaga ubu ni 3,000 aho rero ni zimwe za wani baca bapakira abaninyuma n'umwe imbere bagasanya. Abo banyagihugu bavuga ko badategera igituma Uburundi ari cyo gihugu cyonyene muri kano karere gifise ingorane zo kubura igitoro, bagasaba abarongoye igihugu kwikubita gashi bagatorera umuturama ico kibazo kiba hanze. No mu ntara ya Cibitoke abanyagihugu bakenera igitoro ubwanwa bwafutse umunwa kuva ku munsi wa gatandatu ntibaronka aho bakigurira kuri magendo aho kibonetse igiciro cagwijijwe na gatatu mu kwiyunguruza naho hamwe ibiciro vyaduze kugera ku ncuro zine z'ivyari bihasanzwe. Elvis niyo mwongere. Kuva ku munsi wa gatandatu niho ibintu vyunyuka aho gushika uno munsi atagitoro carangwa mu makomine yose agize intara ya Cibitoke aho kibonetse kuri magendo nko muri komine Rugombo icupa ry'ilitiro n'inusu rikugwa amafaranga 220 nayo muri komine Buganda ilitiro n'inusu rikagurwa 22,000. Ivyo rero bikaba vyatumye itike ryo kwiyunguruza riduga bidasanzwe aho kuva mu ntara ya Cibitoke uji Bujumbura ku mugwa mukuru w'ubutunzi bahora bari 7,000 ariko ubu bariha amafaranga 15,000 gushika ku mafaranga 20,000 nk'uko uyu munyagihugu abivuga. Habaye ikintu kidatahuritse kabisa. Ubu kuva mu Cibitoke uji Bujumbura ku Probox 20,200 kwihiyasi ni 15,000. Ubu rero twebwe abanyagihugu twabuze dukira nayo tumira nta muntu akiva muhira ahantu twagendera igihombo busi hari 5-4 rumva nibara ibintu by'igitoro mu Burundi byayoberanye kabisa. Hakaba rero hari haheze iminsi ngo n'ico gitoro kigize ngo kiraboneka kigabangana abategetsi bari mu mugambwe uramutswe igihugu nayo abandi bakaba batanegera aho cabonetse nk'uko isoko ryacu mu Cibitoke ribandanya ribivuga. Ubu niyo kagize ngo karaboneka ababitwa ko ari bene umugambwe nibo nyene bacona bagasahagurana ufise ingendeshwa uri umunyagihugu mutonya nturuha wegera. Ubu rero igitoro ubu cyagezaho twahora tugura ilitiro 4,000 ubu ngubu igisauza ilitiro n'inusu kigeze ku 20,000. Intara ya Cibitoke ikaba irimwo amasitasiyo 10 ari mu makomine 5 komine Buganda imwe, Bukinanyana imwe, Mabayi imwe, Mugina imwe, Rugombo 2 hamwe na 4 ziri mu Cibitoke ku mugwa mukuru. Zose rero kuva ku munsi wa gatandatu zikaba atagitoro zifise yaba ico mu bwoko bwa essence canke bwa mazutu. Ndabona Burundi butakigurana butakisaba imfashanyo ahubwo ari bwo bufasha abantu. Ndavye umuvuduko duvudutseko ubu tugira dutembe. Birahimbaye kurongora abantu banezerewe. Abarundi bose baranezerewe. Uburundi igihugu cy'umunezero. Mu Burundi hashitse abantu baratwenga. Umurundi akanezerewe ni wa Murundi yemera kumuja w'ubutegetsi bw'u Rwanda niwe wenyene ubu azingirwa. Leo umunsi w'igihugu kizogira zero mbega bizogenda nane gutomba fayite ntibibaho ko twavuze ko ari umu entrepreneur tukaba ataco duha amaboko turi binebwe n'ivy'igihugu cyari gifise turabinyonora tugasabota none umunsi cashitse kuri 0 francs bizogenda gute? Amakuru mu Kirundi arabandanya. Ihindagurika ry'ibihe ridahengeshanya kwibonekeza mu Burundi rirateye umutima uhagaze abarimyi. Mu minsi iheze hibonekeje izuba ryinshi mu ntara zitandukanye ryatumye abarimyi badakora imirimo yabo neza. Abari bateye nabo bari mu kangaratete kubera vyumye biturutse ku ruzuba. Muri kino gihe haratanguye kwibonekeza akavura gake ariko bikaba bibaye abarimyi bari mu bwoba bw'uko umwimbu ushobora kuba mubi muri uno mwaka w'irima. Kurikira bamwe mu barimyi bo mu mihingo itandukanye y'igihugu baganiriye n'uruganda rwa RPA. Ikibazo cy'uruzuba nyine cyaduhanze nk'abarimyi kuko kuva mu mpera z'ukwezi kwa kabiri harasa uruzuba rwinshi cyane ku buryo byagoranye cyane ukuntu abantu bashobora guteragira ibiharage izindi mbuto kubera hari humye cyane rwose ibyari byatewe ibiharage by'ibiremberwa n'ibindi biharage bisanzwe byaragoranye ukuntu bashobora kwirembera kubera haragumye cyane no kubibagarira biragoye harumye
keretse ko muri ino minsi akazuba gasa n'akatanguye kugwa bukebuke umengo ni imvura yabisanzwe turafite amakenga yuko umwimbu uno mwaka ushobora kugenda nabi kubera ikirere guhera mu kwezi kwa kabiri haribonekeje imvura isoheka ko imvura yataze abataragiye barageze menshi hariho biriko biragwa bitigeze bimera hariho abandi byameze bigahura n'ubwo ruzuba nyene kuryo bica hariho batakunze ko babagara canke ari nko kurembera ngo babirembe bigaca bizana rero ingaruka mbi ku bintu bijanye n'umwimbu n'inzara ikikurikira kandi umwaka wa mbere w'irima ibimazi menshi ariyo abarundi benshi baba babitezeko ku mwimbu ushobora kubatunga turabona yuko umwimbu utazoboneka inzara yapa kuzotumerera nabi ikirere vrema ntikifashe neza bari batubwiye yuko hazogwaho imvura nyinshi ahubwo turiko turabona yuko ushobora kuba ako ari igishushanyo c'ivyo abajejwe ivy'uburimyi n'ubworozi hamwe n'ugucungira ibirere bari batwijeje yuko imvura izoba nyinshi turima kare ariko rero turabona yuko ibiterwa vyononekaye nta mwizero mwinshi dufise. Dutandukire igisata c'umutekano mbere yo gusozera no makuru uruganda rwa RPA rwashoboye kumenya abantu 5 bishwe muri iyi ndwi twaraye dusozereye muri abo bahitanywe n'ubwo bwicanyi bwakorewe mu ntara 3 zitandukanye harimwo umwigeme yishwe abanje gushorashuzwa ku nguvu. Dani Claire iratwumva. Mu ntara ya Cibitoke hishwe abantu 3 muri iyi ndwi twaraye dusozereye muri bo 2 batowe ari biziga hafi y'uruzi Rusizi ku mutumba Ruhagarika muri komine Buganda ku wa mbere uheze. Ivyo biziga uko ari 2 ntivyigeze bimenyekana. Amakuru avi Buganda avuga ko boba biciwe ahandi bakaza gutabwa muri ico kibanza. Ugira 3 yishwe mu ntara ya Cibitoke n'umukenyezi yitwa Emeline Nishimwe w'imyaka 21 yatowe ari kiziga ku mutumba Myave Ndora muri komine Bukinanyana ku wa mbere uheze. Amakuru avi Bukinanyana avuga ko uwo mwigeme yoba yabanje gushurashuzwa ku nguvu imbere yuko yicwa kerewe. Imbonera kure 3 zarafashwe ku mvo z'amatohoza. Ku munsi wa 3 uheze ikiziga ca Nestor Ntawunkiza yarasanzwe akora akazi ko kunguruza abantu mu modoka yo mu bwoko bwa Probox caratowe mu kazu kasugumwe mu Ruziba muri zone Kanyosha mu gisagara ca Bujumbura. Nestor Ntawunkiza akaba yaramaze iminsi 6 yarabuzwe irengero. Uwo yagendesha tagisi akaba yishwe n'abakozi b'iperereza ku bw'amasoko yacu. Uwanyuma urugenda rwa RPA rwashoboye kumenya ko yishwe muri iyi ndwi twaraye dusozereye n'uwo mu ntara ya Gitega n'umusore yitwa Thierry Ndayikeje w'imyaka 24 yishwe arashwe n'abapolisi atashe ku mutumba Gitora zone Mugera muri komine Bugendana ku wa kabiri uheze. Amakuru avi Bugendana tumenyesha ko abo bapolisi bakoze ubwo bubisha bahavuye bafatwa bashikirizwa igipolisi. Nino kuri iyi nkuru y'umutekano nsozera ko ano makuru mwakoze mwebwe mwese mwayateze yompi bakoze bagenzanje umwe kuco yaterereye kuri mikro mwari kumwe na Ines Gakiza mugira iteka nitekane.